w'igihugu yashikirije harimwo ibintu bimwe bimwe vyumvikana nka kirya cuko incabwenge nyinshi zavuye mu gihugu zikagenda kurondera ubuzima mu mahanga. Yari kubanza kwiyumvira icabitumye, we waraba ingaruka ntarabe icatumye abo barundi bataguma mu gihugu cabavyaye bakunda ahubwo bakakivamwo. Abo barundi koko bari imice kubiri, hariho abarundi b'incabwenge abenshi bagiye kwiga mu mahanga ntibataha, abandi baranataha bagenda bamaze gushika mu gihugu. Yategerezwa kwibaza ati kubera iki batagumye aha mu gihugu c'u Burundi uno munsi. Umukozi abakorera leta, abakorera ayandi mashirahamwe, mu gihe hariho itegeko ritandukanya ibikorwa bijanye na politiki, ivyo bita poste politique n'amaposte technique, hose bavuga ngo raba abashiririye, raba bari mu mugambwe, shira mwamoko. N'uwuri muriko ugasanga arakora, agakora neza, hakinjiramwo akamwana wa mama, umuntu ataraheza na stage akaza kumutwara, akamutwara uko yigombeye atana akazi aramenya. Ivyo rero biri mu bintu bituma abantu bavuga bati mbega ko hari ahandi hantu bashobora gukenera ubwenge bwanje nogumaha ataco ninjiza ndibwa umutima kubera iki? Abikorera utwabo, umuntu atari mu mugamba hageze guhiganirwa amasoko, nta soko aronka. Iryo soko rironke bamusaba ibiturire, asigare yahomvye ku isoko yitwa ngo yatsindiye, kuko hose urabakoresha iterabwoba, ibintu vyose bikaja mu minwe y'akagwi kamwe kagafukama mu ndi gihugu. Ugwaruka rutagira akazi rugera ku bice vy'ababa 60 kubiharuro bitagwa namwe bamwe. Umuntu rero atwara igihugu ntabari ngaho kugira ngo yidoge, abari ngaho kugira ngo azane inyishu. Kuvuga ngo bagaruke ntibabazana bababosha. Yategerezwa gutunganya neza igihugu ku buryo bo nyene biyumvira kwigarukana, kuko igihugu siwe wenyene agikunda. Abarundi n'abandi bari hanze igihugu baragikunda, ariko barabujijwe kukibamwo kubera ukuntu gitunganijwe nabi. Uwo n'umuce wa mbere. Umuce wa kabiri n'umuce w'abantu bagiye bahunga banyaga amagara, bamwe bagomba kwicwa kubera mama ngo ni za mujeri, abandi ngo ni ibipinga. Uno munsi hari abarundi baba 300,000 bariko baraturatura mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi. Nk'umukuru w'igihugu yategerezwa gutunganiriza bose, yategerezwa kuraba ingene umurundi wese atunganirwa, ntihagire umuntu yumva yuko ashobora kwicwa canke akagirirwa nabi kubera icari canke kubera ico yumvira. Ariko murazi amaraporo ya ONU ku myaka 5 ikurikirana, iyo ntwaro ya CNDD-FDD, ayo maraporo yagiriza yuko ONU ibagiriza yuko bakoze ivyaha vy'agahomerabunwa, bakica, bagatoteza, bakaburiza igufa, bagapfunga, bakanyuruza. Umuntu batavuga rumwe yashikirije ico agona gusa. Ico rero abarundi bamuzigaho nuko atunganya igihugu kugira ngo ata muntu yumvira guhunga, ahubwo abona yuko yonezerwa no gusubira mu gihugu ciwe. N'ahandi ku bijanye n'ikuntu batanga ubuhungiro, hari amasezerano mpuzamakungu Burundi bwarayateye igikumu arayazi. Umuntu yomowe mu gihugu ciwe agomba kugirirwa nabi, abafise uburenganzira bw'uko mu gihe yashoboye kurokoka akingirwa. Ntashobora rero kurungikwa muri ico gihugu mu gihe amahoro n'umutekano bitarasasagara, mu gihe ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bibandanya. Ubuhungiro burababaza, kuri igihugu ntawo bumwifuriza, ariko harya abarundi bari baraciye umugani ngo ntawe utwenga intundwe yanikiye ubumera. Umuntu akiriho uguhunga ni nko kuja mu bitaro, ntawe umenya ingene bigenda. Abari mu buhungiro no munsi bari barabiteguye, ntibavyifuza. Ese ko yifuza ko abarundi batahuka, yotunganya neza inzego z'igihugu, ico gipolisi kikareka gukoreshwa n'umugambwe. Ese ubutungane nk'uko wenyene ahora buvuga, akavuga ko bukoreshwa burya igiturire bugakora nabi, bwokora neza
ntibusubire gukorera ku gitsure, ntibukorere kuri nkunzi, ntibusubire kuremeka intebe ishushe umuntu wese adakundwa n'ubutegetsi, maze abana b'u Burundi bose bakabana mu mahoro bidegemvya biginana. Mu Burundi hari ibintu bikwiye abarundi kugira ngo babeho neza, mu gihe boronka abategetsi babukunda bakabutunganya neza. Muri make kugira abo barundi batahuke, si ukuvuga, si ukwidoga, ni intwaro izokora ku buryo abarundi babona yuko hageze ko bataha, bageze yuko bataha gukorera igihugu cabo. Igikorwa kinini rero kiriwe, abarundi ntibamuziga ko amajambo, ahubwo bamuziga ko ibikorwa vyotuma bene Burundi benshi basanzaye bashobora gutaha, bashobora